umusaraba wacunguye. Yesu ashimwe, Imana ishimwe cyane. Ni Madame Germaine, nk'uko mubizi muri cya kiganiro twiyubake maze duhanurane. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo bera amaso urugo rwawe, bera amaso umugabo wawe, bera amaso abana bawe, bera amaso umuryango wawe. Haleluya. Reka dusenga Imana. Mana, ndagushima kubw'uno mwanya, ndagushima ko ugize ngo mbe gihumeka umwuka w'abazima kuko ari byo by'igiciro gusumba ibindi. Ndagushima kandi ko gushika kuri uno munota ngihayagiza nkivuga izina ryawe. None Mana, muri kano kanya untije ko kuvuga kuri kino kintu, haleluya, cyo kwitangira umuryango, cyo kuba maso. Ndakwinginze Mana ngo buno butumwa bwakirwe n'imitima ibukeneye. Ndakwinginze ngo Mana rino jambo rigende gutyorora ingo nyinshi n'imitima y'abagore benshi. Mana, ndakwinginze ngo mbe igikoresho cawe naho wikorere, Data w'isi n'ijuru, naho ho bumwe ahinduka icyubahiro cose kikugarukeko, n'imizina rya Yesu Kristo Munyanazareti nshima kandi haleluya, amen. Tugiye rero kuvuga ku cerekeye kuba maso. Mu bintu byose tuzogenda tuvuganaho nabibonyemwo ikiganza ca Kristo. Numva ijwi rimbwira ngo oya, ni wowe bigumya. Urashobora kubwira umwe canke babiri nabo bagatabarwa. Imana y'umwijuru dufashe cyane. Rero ndaza kuvuga cyane ku bagore. Ego umugabo, bera amaso umugore wawe, bera amaso urugo rwawe, bera amaso abana bawe, kubera ko ni wewe wahawe ubugabo, niwe wahawe ubushefu. Umugabo niwe mutwe w'urugo. Ni ukuvuga yuko muri byose raporo Imana izoza ibaza cyane umugabo, ariko hariho n'umufasha nawe nyine afise icyo bita de responsabilité mu rugo. Jewe rero kubera ko nagize experience mu byerekeye umufasha, reka tuganire ku byerekeye umufasha. Muri kino kindana hari ijambo muri Bibiliya rivuga ngo turi mwisi ariko ntiturabisi. Muri bino binjana hari ukuntu ibintu biriko biragenda bihindagurika. Uko bigenda bihindagurika bigatuma umugore ava mu kibanza Imana yamushizemwo, maze kubw'ubwenge buke nkunda ijambo ry'Imana riguma risubiramo ngo dusabe ubwenge, riguma risubiramo ngo ukora ubutunganya ibiroranye ngo abafise ubwenge. Haleluya. Nico gituma mbwira abantu bose ngo muri Yakobo haranditswe udafise ubwenge ntabusaba Imana, kuko intango ya byose nasanze ari ubwenge. Ubwo bwenge buva muri Kristo Yesu. Haleluya. Uno munsi rero hagati aho uwoba atarakora subscribe, uwoba atariyandikisha kuri no chaîne, yiyandikishe kubera ko hazocaho amajambo y'umumaro, hazocaho ibintu byinshi byo kwigisha birema imitima, byubaka imitima, byubaka ingo, kandi Imana izobana natwe. Amen. Aho rero nariko mvuga ngo tugenda kuvuga ku kintu cerekeye ngo bera amaso urugo rwawe. Abagore bo muri kino gihe baratakaje icyo Imana yabahamagayemo gukora. Abagore bo muri kino gihe nama nkunda kuvuga uri abari muri Afrika, uri abari i Buraya, bose nico kimwe. Mba mbona iki gitabo c'imigani tugiye gusomamwo amajambo makeya, mba mbona ahantu hose bavuga ngo yari afise ngo icoreke, ngo yari afise abakozi, ngo ariko yavyuka mu gaturuturu. Haleluya. Ngo agahereza letashe, agahereza ibikorwa ngo abakozi, akaroranya ibintu. Amen. Ariko abagore benshi twabyibagiye. Hariho detashe izo zito zito, izo ziracyari zito zito zo gukora ibintu byo mu rugo, ariko nabyone twabyibagiwe. Ariko hari amatashe manini, amatashe yo kubaka urugo, amatashe yo kuroranya ibyo mu rugo bikomeye cyane rwose. Byo nta mugore yobishobora atabaye disponible pour entendre, atabaye disponible kumva ijwi ry'Imana, atabaye disponible gusenga, atabaye disponible, haleluya, imbere y'uyo muntu yamutumye. Kuko twibutsanye ko hari ibiganiro nakoze ubwa mbere biri kuri ino shene nyene,
bitubwira ngo urugo ni igikorwa Imana yaturungitsemo nk'abagore, kuko ngo yasinzirije Adamu na Eva imuremera umugore, ngo ivuga ati ngo ntibibereye ko Adamu abaho wenyine, ngo reka ndamuremere umufasha. Haleluya! ubwo twarungitswe mu buzima bw'abagabo bacu kugira ngo dushobore guhindura byinshi, dushobore kuba renfort. Nama nkunda kubwira abantu ati renfort ni n'abasoda barungika, ni groupe barungika y'abakozi, kubera ko abariyo bananiwe. Umugore rero yatahuye ko ari renfort, atahura icyo ategerezwa gukora. Bera amaso urugo rwawe. Ye bagore beza, reka kwishinga inzoga. Aha muri Bibiliya haravuga ngo inzoga ngo ntizibereye kunywa ngo umwami, genre umuprince, ngo zinywa ngo abo bantu bafite ibibazo kugira ngo biyibagize ibibazo byabo. Haleluya! ngo ariko umuntu wewe azi icyahamagarirwa. Haleluya! nakwiye kunywa ngo inzoga. Amen, amen. Ni ukuvuga ngo umugore agenda kwihebera inzoga igitondo nijoro. Haleluya! ntamenye kururanya iby'urugo, nabe disponible mu kibanza Imana imuhamagaramo, ntashobora kururanya urugo rwiwe neza. Amen. Umudamu n'umuntu kuva na kera narindi yaba ari disponible mu rugo kugira ngo atunganye, ariko abadame ba kino gihe bamwe usanga bari mu magroupe. Haleluya! abandi usanga bari mu kaborerwe. Haleluya! abandi reka dusome ijambo ry'Imana imbere yuko twinjira mu kanovera karyo. Turasoma guhera ku murongo wa 26 tugeze ku wa 30 mu Migani 31. Turasoma mu izina rya Yesu ngo iyo ateranuye akanwa avuga iby'ubwenge. Haleluya! uyo ni umugore w'ubwenge. Icyagezwe cy'ineza kiri ku rurimi rwiwe. Amen. uyo ni umugore w'ubwenge. Agendeza ingeso zabo mu rugo rwabo. Haleluya! turashika mu mahanga tugatakaza umuco wacu, tugatakaza indero ababyeyi baduhaye. birateye ubwoba. Haleluya! haravuga ku murongo wa 28 ngo abana biwe bava hasi bakamuhezagira. Kubw'indero nziza umugore w'ubwenge aha abana biwe n'imico myiza yereka abana biwe. Uno munsi umugore w'imyaka 50 arambara ikareso muri saro akicarana n'umuhungu w'imyaka 20. Haleluya! Imana itubabarire, kuko buri muntu wese afise akomoka, kandi akaranga k'umuntu niko kamuranga, niko kamugize. Twarabonye abana b'Isirayeli, twarabonye ba Daniyeli bageze aho basengera ibigirwamana, baruma ngo twebwe ngo suko tumeze, tuva mu bwoko bwa Kristo, tubaha Kristo, dushimagiza umwe wenyene. Haleluya! kuko atashobora kwivanga niyo mico asanze aho hantu agiye, abasenga ibigirwamana, abapfukamira abami. Haleluya! Mana uhoraho, duhe kugeza, duhe gushira mu ngiro ibyo duhamagarira gukora nk'abagore b'ubwenge. Turasoma ku umurongo wa 28 uvuga ngo abana biyo bava hasi bakamuhezagira, ngo n'umugabo wiwe nawe akamushemagiza. Haleluya! ku murongo wa 29 haravuga ngo ati hari abagore benshi bakora ibyiza, ariko weho urabarusha bose. Akazuru gusa karahendana, n'ubwiza bukurukoba ntaco bumaze. Amen. Akazuru gusa karahendana, n'ubwiza bwo kurukoba ntaco rumaze. Ngo hari abagore benshi babaruranye bafite imico myiza, ngo ariko weho urabarusha. Umugore asenga, umugore yubaha Imana. Haleluya! ngo abaruta bose. Nigeze kwandika amajambo avuga gutyo kuri telefone, nzambo n'undi mugore aranyishuye, ariko ntiyabimenye ko namenye ko yanyishuye, ngo nayo shwi. Nanditse ngo umugore asenga abaruta bose, nawe arishyura ngo nayo shwi. Haleluya! ibyo n'ibindi bintu tuzogenda twigaho, uko abagore bagenda bagenzanya, uko abagore bitera ibibazo mu kugenda mu migwi, mu bikundi by'abagore benshi, ibyo bigatuma badashobora kururanya iby'urugo rwabo. Uyu munsi turaje ngo bera amaso urugo rwawe,
sohoka muri ako kaborerwe mugore mwiza, ugenda ahantu ubera amaso urugo rwawe. Hari abagore benshi bafise ino ntambamye, iyo babonye urugo rutanguye kumera nk'urujegera baca batangura nabo kujegera. Haleluya. Reka ndabisobanure neza. Iyo babonye nk'umugabo atanguye kuja mu ngeso mbi canke atanguye kumera nk'utariho mu mabanga canke mu bindi, hakuba amaso ngo avuge ngo mana umugabo wanje ariko aterwa n'ibiki, mana wa muntu wampaye ariko arahinduka, bikiri ngaho hagufi ukabaza Imana. Niko byagiye bigenda mu rugo rwanje. Tuzogenda tubana ido nido, tuzogenda tubasobanurira. Hariho n'ibiganiro byinshi nzoshobora gutumira nk'umugabo wanje abinyemereye, nawe akahaba, maze tukabahereza ijambo ry'intahe ryaho Kristo yadukuye, ryuko Kristo agenda aragwanya ingo, kandi ryuko umugore adahagurutse ngo abe maso urugo rurijima, hakaza umwijima, urugo rurasambuka, hakabaho gutandukana. Haleluya. Kubera ko umugore atabaye disponible ngo aje imbere y'Imana. Reka ndabahereze kano ino ntahe. Ingishika ngaha maze nk'indwi zibiri, nasanze aho umugabo wanje yaba hariho umugore w'umujamaikene yabana n'umugabo wiwe, ariko uyo mugore akaba yari umugore akuze cyane, umugabo wiwe nawe akaba yari umusoresore. Hanyuma rero akomeza kuba, iyo dusohotse n'umugabo wanje akiruka kuvugisha umugabo wanje, kuko njewe icongereza ntabwo nari ndakizi cyane gose. Akiruka kuvugisha umugabo wanje, dusohotse dutashe akambara utuntu tw'amakareso, yari umudamu afite nk'imyaka 55 cyangwa 60, akambara utuntu tw'udukanzu twerekana amakareso yambaye n'ibiki, nkabiraba nkabyihorera. Igihe kimwe rero aza yambaye ikanzu rimwe risanzaraye, aradukurikira hasi, arasubira araduga, noneho aduze yerekana ibintu byose byo munsi n'ibiki byose. Oh haleluya. Imana imuharire kandi Imana imweze, biragatsindwa. Amen. Hanyuma rero ngira ikibazo muri jewe, mvuga ati uyu muntu ni dayimoni ariko akurikirana urugo rwanje. Ariko ibyo byose byaje kubera ko nari maso nteramiye urugo rwanje. Hanyuma umunsi umwe mvuye gusenga, nijira mu cumba canje ndasenga Imana, ndavuga ati Imana imico hano ntayo nzi, uko ibintu bigenda hano nabyo nzi, uko biri kose kugenda kubwira umuntu amajambo umusanze mu rugo rwiwe nico bita harcèlement. Ndasabye Imana ngo bane naje, ndashaka uno mugore ngo ndamubwira ijambo nawe anyumvirize. Yari umugore w'imyaka 60, nanje nari umudamu w'imyaka 26. Haleluya. Ndagenda ndakomanga ku rugo rwiwe, ndamubwira ati mudabe mwiza, ndashaka kukubwira amajambo ari ku mutima wanje. Arambwira ngo mbwira. Ndamubwira ati umva, twebwe nje n'umugabo wanje dufite imico yacu. Mu mico yacu rero umugabo avugana n'umugabo, umugore akavugana n'umugore. Ni wagira ikintu ukeneye kutubwira, uzoze untumbereje umbwire, hanyuma umugabo wawe nawe azovugana n'umugabo wanje, untahure kandi umbabarire. Ngo sinari ko byora bikubabaza n'iki byose. Ndamubwira ati nuko kandi umbabarire kubona nyine ndaguteye nkakubwira amajambo sawa, urakoze sinzongera. Haleluya. Ntandwi yaheze yaciye yamukana n'umugabo wiwe. Mu bisanzwe iyo utabaye maso hari ikintu kiza kuguhungabanya, kubera naciyo kiri cyabuze amahoro. Ubundi ibintu byose iyo uri umugore mu rugo rwawe hatagira amahoro, reka kuja guhungira mu rundi rugo rwo konona umugabo, kuja gushaka umugabo w'abandi, reka kuja kuraba twaduhungu duto ngo nitwo tuguha amahoro. Ariko teramira urugo rwawe uvuge ngo Mana, mu rugo rwanje ibi bintu biriko bigenda gutya, ni kubera iki? Ndabona umwijima utanguye kwinjira, Mana ni kubera iki? Uyu muntu wamaye atanguye kutanyitwararika, atanguye kutanyumviriza. Mana, uzobona Imana ikubera inyishu mu bibazo byawe. Uzobona Imana icana itara ryaka cane mu rugo rwawe, ibyo bibazo bihaba. Ariko bigusaba kubera amaso urugo rwawe. Abagore buno munsi cyane cyane abo muri Afrika baragenda iyo bakaba mu nzoga, bakama mu kazi, umwana akarwara agashira atamenye nuko umwana yagwaye, kubera ko umwanya wo kuva mu kazi ngo atahe mu rugo ashobore gutunganya iby'urugo rwiwe ntawe uhari. Haleluya. Ari muri bya bindi bitagira umumaro. Umwana ararwaye arashize, umugabo yagiye mu bibazo, umugabo yagiye mu kabonge. Ibyo biba rero ku bagabo bo hano i Buraya. Umugore akagenda mu kazi agaherayo, yagira n'umwanya wo kuruhuka yasimbye mu magrupe y'abandi bagore. Umugabo akazorondera umwanya n'umugore wihariye. Haleluya. Akabura. Imana idufasha cyane.
Imana idufashe cyane. Mugore mwiza, teramira, bera amaso urugo rwawe, bera amaso urugo rwawe. Ni wowe tara Imana yashyize muri urwo rwo kugira ngo ucane. Amen. Abagore bo muri kino gihe turiko turatakaza icyo Imana yaduhamagaye gukora, hanyuma ingo nyinshi zigasambuka. Haleluya. Tungana urugo rwawe, bera amaso urugo rwawe. Umugabo wawe azobura promotion kubera utabaye maso mu rugo rwawe. Amen. Reka ndabashingire intana. Umugabo wanje yagize ikibazo cy'uburwayi, ararwara. Icyo gihe arwaye, mumbabarire, arwaye agira ikibazo cyo gukorora. Kubera ko nari nzi ko na papa bakorora cyane, ngira ngo ni ibintu byo mu muryango bimukurikiranye. Ariko ibyo byose uzoshobora kubikurikirana no kubyumvira iyo ufise attention ku mugabo wawe. Hari ikintu kiza mu buzima bw'umugabo wawe kikamuzaho buke buke, kikabadetwiza, kikabashira hasi, kikabasambura, kikabakuraho mwese. Amen. Kandi kiza ari gitoye, ariko kubera ko mutagihaye, mutabaye maso, kikabakuraho. Umugabo wanje agira iyo ngwara y'inkorora, agakorora. Igihe kimwe ndanamwerekeza kuja gushaka akazi, nta kazi yari afise. Agezeyo arakorora. Anamubwira ati genda ubanze kwanza wivuze. Amen. Ariko nanje canja kwizamu, ndasenga Imana, ndasenga ijoro, nkavyuka mu ijoro nkamusengera, nkavuga Imana mu izina rya Yesu, kuko nizera yuko Imana ishoboye byose, ikiza indwara zose, yabiki Imana irashoboye. Nta limiti Imana igira. Je muri je ndavuga ati ni bya bindi bya karande, kubera ko nabona ko na mutama wacu akorora cyane. Hanyuma ngasenga bikageraho bikamara nka 2 jours byagiye complètement. Nkashima Imana, nkavuga Imana wumvise gusenga kwanje. Ariko umunsi umwe tugenda muri pharmacy, noneho asubira arakorora. Hanyuma rero umupharmacien aramwumva. Twari tuko turagenda ino amashopino ni manini cyane, ariko umupharmacien ava muri pharmacy araza aratushaka, aratubwira ngo hano turagenda. Aravuga ati wowe urakorora cyane, biterwa n'iki? Ati sinzi, muri kino gihe nabonye nkorora cyane. Amen. Hanyuma rero uyu mupharmacien aravuga ati makarte yawe kwivuza, aravuga ati uyu muti uri kurafata ni ugutera gukorora cyane rwose, none rero reka jewe nandikira umuganga wawe. Ahita amwandikira ako kanya nyine, aramubwira ati uyu muntu umuti wamuhaye niwe n'umubiri wiwe nibijanye n'ibiki byose. Umuganga wacu kandi icyo kibazo twari twatubwiye umuganga wacu. Ndavuga ati ya masengesho yashinze uno mupharmacien kuba disponible, tutagiye kumurondera, tutagiye kwivuza, araza aratugana. Uyo mupharmacien arandikira umuganga, aravuga ati uyu muntu mukure kuri umuti. Umugabo wanje ava kuri umuti, asubira kumererwa neza. Ariko nuko nabaye maso, nahamagara Imana, akavuga ati Imana kino kintu kive mu buzima bw'umugabo wanje. Imana ikoresha umupharmacien nawe aradutabara. Imana ishimwe cyane. Umugabo yagize ikibazo cyo kubura akazi. Hanyuma rero ndavuga ati Imana, kubera ko umugabo wanje akora indwi imwe agahagarika, ukwezi kumwe agahagarika, ndakigira umutwaro. Ndavuga ati Imana, ndashaka ko umugabo wanje aronka akazi. Amen. Ubundi yaragenda akamara indwi agataha, akamara ukwezi agataha, ariko mba maso muri icyo kibazo. Undi mugore ashobora kubona umugabo we adafise akazi, akagenda araba bagabo bafise amafaranga, agenda abigirisha kutuntu, bakamuha 1,000, bakamuha 5,000, bakamuha 100, akagenda mu busambanyi. Teramira urugo rwawe, bera amaso urugo rwawe, senga uvuge ati Mana, umugabo wanje arashaka akazi, Mana ndashaka akazi. Haleluya. Namba ndi hano, twabonye ubuzima busagutse cyane mu Mana. Twabonye Imana iduha akazi gafise umusaruro urenze. Twabonye Imana iduhereza umugisha. Amen. Nico gituma no munsi ndi ngaha ndakubwira ngo mugore mwiza, teramira urugo rwawe. Yacubona ko ibyawe bitameze neza, ugende noneho wifuza iby'abandi, ugende noneho usambura iby'abandi. Namamvuga ni umugore agenda gushaka umugabo w'abandi, asiga umugabo we mu rugo. Umugore yasambuye urugo rwiwe akaja gushaka umugabo w'abandi. Uyo mugore aravumwe, ariko aravumwe cyane biragatsindwa. Wopfa umubona ari umwana w'umukobwa ataramenya iyo mu rugo.
ariko wewe uzi neza ibiba mu rugo, urugo rwawe wararusambuye, ariko hako wotekana uri kugenda gushaka naho gusambura urw'abandi. Mu rugo rwawe iby'iwawe ntibimeze neza, hako wotunganya iby'iwawe wicare ku mavi uvuge ati Mana tabara urugo rwanje, uriko uragenda gusambura ingo z'abandi, ugenda kunekera ku bagabo b'abandi. Imana ikubabarire cyane. Umva ndababwira ikintu kimwe, umugore aroranye atunganya iby'urugo rwiwe, umugore aroranye ateramira urugo rwiwe, abera amaso urugo rwiwe. Amen. Nimba atakaza umugabo wawe afise, nimba atamafaranga akwiye mubona mu rugo, senga. Haleluya. Mu Bikolosayi 2, haleluya, haravuga ngo ubutunzi bwose n'ubwenge bwose buri muri we. Umva, ubutunzi bwose n'ubwenge bwose, sinzi ko iri jambo muritahura, ni ijambo rikomeye ngo biri muri Kristo Yesu. Kubera ko iyo ufise ubwenge, Imana iguha ibyiyumviro bizima byo gukora ibintu. Haleluya. Maze ikaguha n'ubwenge. Umva, ubwenge buguha ibyiyumviro bizima bwo gukora ibintu. Umaze kubimenya ibyo ukora, Imana ikaguha kandi n'ubwenge bwo kubitunganya, kubera ko wasenze Imana. Mu Mana niho hari ubutunzi bwose n'ubwenge bwose. Mu Bikolosayi 2 umurongo wa 3 urasanga mu cyo cyane. Imana itubabarire. Mugore w'ubwenge, teramira urugo rwawe. Igihe kimwe umugabo yagiye ku kazi, ariko kubera ko haleluya, Mana warakoze kungira uwundi, warakoze kungira uwawe, warakoze kugira ngo mu gihe kibereye nsubire mu gakiza. Haleluya. Kuko urugo ruragoye, sinari gushobora kurwubaka numva ijambo ryawe, nubaha ijambo ryawe, unafise ukwihangana kuba mu ijuru, nafise uguharira kuba mu ijuru. Mana ndi hano hantu ndiko nigisha no majambo, ndasabye nguhereze umugore wese ukwihangana, ndasabye nguhereze umugore wese uguharira. Mana ndasabye nguhereze umugore wese kururanya gutunganya ibyo mu rugo rwiwe. Mana ndasaba ngo umugore yumva no majambo, umuhereze mu izina rya Yesu Kristo guteramira urugo rwiwe. Ibitagenda neza Mana yumve ko ategerezwa guterama agasenga, maze akaronka inyishu ivuye iwawe mu ijuru. Kuko igikorwa cyo kubaka ari igikorwa cawe Mana. Utakubaza ntashobora kuroranya, utakubaza ntashobora kubaka urugo. Oh haleluya. Mana ndasabye ngo rino jambo rigere ku bantu, rihindure ingo zabo, rigere ku ngo rihindure Mana, rigere ku bagore rihindure. Oh haleluya. Ndagushima Mana kuko uza kubikora mu mitima yabo no mu ngo zabo. Abantu benshi barambaza ngo Germaine, ushobora gute gukora ibyo ukora? Ushobora gute gukora business? Ushobora gute kurera abana? Ushobora gute gutunganya ibyo mu rugo? Ko buri gihe tubona iby'iwawe byose bitunganye. Nuko ndi disponible, nkavuga ati Mana, oh haleluya, ubu ngeze mu kiringo mvuga ati Mana, abana banje mu myaka 3, abana banje mu myaka 2 baraja ku ishure, programa zose zizohinduka. Urama kuba umubyeyi ukomenya kuroranya muri ico gihe, urama kuba umubyeyi ukomenya gutunganya Mana, urama kuba disponible pour ibyo byose. Ndabisengera 2 ans avant, 3 ans avant. Nagiye mura n'abantu bavuga ngo uriya ngo aroranye igiye kubera atarabona umwana, ariko bigica mu matwi yanje, nkaca nirukanga buri joro mu cumba ti Mana nubwo nzobona umwana, Mana nubwo nzobona abana, uzome kuguma nitwararika ibyo umugabo ashaka, uzome kuguma ndabiroranya nk'uko nyene. Oh haleluya. Abantu bose babonye ngira abana b'intahekana, ariko babona ahubwo hako byogabanuka, byagumye byikubiranya biba byinshi. Haleluya. Kubera ko imbaraga ndazivoma kuwiteka mu ijuru. Tuba abagore bazi gusenga, basengera ingo zabo. Haleluya. Icyo gihe umugabo atagira akazi, ndavuga ati Mana, ibi bintu by'ubukene birandambiye. Nashaka ndababwire ko twarigeze gukena ku buryo nama ejo bundi niho nabwiye umugabo ngo uribuka umunsi tugura igitoro c'amadolari 3. Haleluya. Ariko n'icyo gihe twakomeza dusenga Imana, kandi nta muntu n'umwe yamenya ko twaguze igitoro c'amadolari 3. Haleluya. Muri Canada. Nashaka ndababwire ngo teramira ibitagenda neza, mukibiteramiye mushimira Imana kuri ibyo nyene muri ko muracamo. Kubera ko hari ijambo mu Efeso rivuga ngo intambara zose turwana ngo twazitsindanishijwe kera. Nico gituma muri ibyo byose ronka impamvu yo gushima Imana, kuko ufise gushima Imana ko nubwo uri kurabicamwo wabitsindanishijwe kera. Ha muzobona umunsi isaha Imana icana, icyo bita itara.
haleluya, ubone iyusha, ubone neza. Amen. Icyo gihe ndasenga numva Imana imbwira, kubera hari ukuntu abagabo bakora bakagenda bakamara indwi zibiri, bakamara ukwezi, bakaba bataba mu rugo. Ndasenga Imana ndavuga ati ariko Mana ndakwinginze, aka kazi k'umugabo agenda ntabe mu rugo, heraba Mana, ntabwo nzi gutwara ibibazo je. Imana ndayisenga nk'Imana yacu, nereka ibibazo byanje Imana, nereka ibyo byose byongora Imana. Umuririmbyi mwiza niwe yavuze ngo nje kondi kubera ko utonseka. Imana ishimwe. Hari abantu ugenda kubabwira ngo urifyinisha, ngo ibyo nibyo utoshobora. Ibyo ni iby'abantu. Wowe genda ku Mana yawe wibwire ngo Mana ndashaka ko umugabo wanje yamasoma iminsi yose, ndashaka ko bibwira Imana ibyo byose ushaka. Ugiye kubibwira umuntu akubwira ngo urifyinisha, ngo wanje nta nuko ndaba. Niko abantu tumeze. Ni ibyo bikundi by'abagore niko bihanurana, bikaguca intege, bikagukura mu rutonde. Amen. Genda imbere y'Imana uyibwire. Imana narayibwiye ngo Mana sinzi gutwara umuduga muri kino gihugu, ni kino gihugu ntaco nzi, sinokwigumana jenyene 2 semaines zose no saramana, niwe yanzanye, naje kubwiwe, none tutabanye no wandi kumwe nande. Ndarira mose ndavuga ati Imana ndashaka kubana n'umugabo wanje nka kurya nyene twama tubana, umugabo akagenda ku mugoroba agataha ukamubona ukamutekera mukaganira mukaryamana. Imana irambwira ngo ndamuhaye akazi ko ngaho nyine muri cyo gisagara muri, kandi ndamuhaye akazi keza. Ndikangura ndabwira umugabo wanje ngo Imana iguhaye akazi, kandi Imana iguhaye akazi keza, kandi ko muri kino gisagara nyine. Amen. Hanyuma kubera ko Satani yamaze guperturba ukwizera kwacu, bamuhamagara ahantu ngo agenda gukora mu kindi gisagara kiri kure cyane. Ndavuga ati Imana ubukene buradushengesheje, ariko wavuze ngo uramuha akazi muri kino gisagara, ariko Imana ishaka ryawe niriranguke. Hanyuma rero umugabo ararindira ko bamuhamagara, noneho ntibabaye bakimuhamagara kuri ako kazi agenda ko gukorera kure cyane, aho yari kumara ndetse n'ukwezi adatashe. Haleluya. Haheze iminsi 2 baramuhamagara, abandi bamuhamagaye baramubwira ngo naronse akazi. Ako kazi karako muri kino gisagara nyene, uyu munsi mvuga no majambo akamazemo imyaka 4. Bamuhaye kontra. Ntabwo biri bya bindi ngo aragiye ngo akazi karaheze. Ubundi yaragenda nkamubaza ati akazi ukabona gute, ngo akazi karahari. Hagera saa 6 saa 7 ngo batubwiye ngo akazi karaheze turatasha. Umva ndababwira ikintu kimwe, terama. Narateramye, umugabo araronka akazi gafise kontra. Uyu munsi dufise stabilité, dufise ugushima Imana kubera ko ico kintu Imana yarakirambuye mu buzima bwacu. Natwe turishimye, nitiri babandi basaba ntibasheme, turishimye. Nico gituma uno munsi tuje kubabwira ngo saba Imana izobahereza. Naravuze mu kiganiro nakikoze mu Gifaransa ngo reka kwamvia, reka kumva yuko biriya bigukurura. Iyo uri ameze neza, uri afise akazi kari stable, uri abana n'umugore wiwe, uri abana n'umugore w'imisi yose, ukagenda aho mu gashari, ukagenda mu tujambo. Senga Imana. Biriya byabaye muri buriya buzima bw'abari abantu kubera basenze Imana. Mumbabarire no video abandende kuko mfise amajambo ushaka kubabwira. Teramira ingo zanyu. Igihe kimwe umugabo agenda ku kazi ariko kubera ko nari nasenze mwijoro, haleluya, ngo mbone umugabo atamerewe neza yihindukiza. Nari mfise inda y'amezi 9 iburamwo iminsi, ibiramwo nk'amasomene kugira ngo ubyare. Umugabo nkabona ari, urazi ko umugore afise inda ntaryama iturogere, ijoro ryose akihindukiza. Nanje ukomerewe nitabane, murabizi umugore afise indikuze. Ariko ndabyuka agiye ku kazi, ndamusengera ndavuga ati Mana uyobora umugabo wanje ashike amahoro ku kazi, kuko nabonye ko atamerewe neza, mwizina rya ndamusengera. Ariko mvuga ati akagatiro karaje ko mu gatondo sinshobora kuryama ntumvise ko umugabo yashitse ku kazi. Ndahamagara ndamubwira nti sheri bite, nabonye waryamye nabi, mbega washitse ku kazi neza, umerewe gute? Amen. Yari yagiye buri gihe ava mu rugo tuvuganye, nari mfise inda, asigana anampaye n'agacayi n'udutumbura, aragenda tuvuganye. Ndiko mvuga ngo namubwiye ngo allo sheri umeze gute, wamenga yavuye mu rugo tutavuganye. Yavuye mu rugo tuvuganye. Umugabo waje agenda ku kazi agataha tuvuganye n'inshuro 10. Uko aronse pause, uko abonye opportunity araduhamagara. Amen. Hanyuma rero arambwira ati sheri biranse. Ngo biranse ahubwo ndagarutse. Nari nabonye ko bitameze neza kandi nagusengeye. Aragaruka
arashika mu rugo, ashika mu rugo amerewe nabi cyane. Ndamubonye mbona amerewe nabi, ndamubwira sheri tugende kwa muganga, ariko arambwira ngo urindira nduhuke gato. Ariko nkabona umuntu wari urumye cyane nk'umuntu yari yifu, nkabona ari ameze nabi pe. Mpamagara pasiteri Burundi, ndamubwira ati pasiteri ndasabye umfashe gusenga. Turasengana, arasenga ku telefone, asengera umugabo wanje. Umugabo wanje araryama gato, aryamye gato nibuka ati umugabo wanje arwaye umutima, kandi papa wanje mu gupfa byagenze uko, yaryamye gato arabyuka, abyutse agenda sete puta, hari habaye harengeranye, yasabye igitanda araryama. Ubwo nyene numva ndazanzamutse n'uburuhe niyo ndamubwira ati sheri byuka ngutware kwa muganga, byuka ningoga ngutware kwa muganga. Amen. Ntabwo nzi gutwara, ubwo nyene ngenda kuri Google mfata amanuzenya amanumero y'abataximene, ndahamagara taxi. Ubwo nyene iraza turagenda. Dushitseyo numva abaganga bariko baramubaza, avuga ko afite umwijima mu maso atabona, atangiye. Ubwo nyene abaganga bamwirutsa muri nuzenya mu cyumba, bamushira ku bintu bamupimye, ibintu byose byari very high yahageze habi. Bira amaso umugabo wawe azopfa utabimenye, uri muri kandi mubana, uri muri niyamvugishije, uri muri sinzi ibyo abagore baba barimo. Imana itubabarire. Oh my goodness. Nama nkunda kubwira abantu nye, excuse, kora icyo utegerezwa gukora utarabye icyo atakoze. Amen. Nari kugenda aho ndarusha n'inda nkaryamira, agataha merewe nabi, ryamaho nawe ukabyimba uryama, ugasanga umugabo yumye. Haleluya. Imana itubabarire nika. Bera amaso urugo rwawe, bera amaso umugabo wawe, bera amaso abana bawe. Ikitagenda neza ukimenye ku gihe, ikitameze neza icyo kikugora, terama usubire hahandi kuri wa mukoresha ari we Kristo yaguhaye urwo rugo. Umubwire ati Kristo Yesu, hari ibyo nabona n'abarunyereke. Amen. Imana idufashe cyane. Nimba ndi hano, nzaba hano kenshi kugira ndabaho urugero. Byinshi nabibayemo. Akanya gato nabaye mu bintu byinshi, ariko ubanza ari uko nari nasabye Imana ngo Mana urama kubera umuco abandi badamu. Nabonye Imana icisha ahantu ikahankura. Ndashaka kukubwira ngo teramira urugo rwawe. Nibitagenda neza, reka kugenda kwirukanga kundi mugabo. N'umugabo wawe yabura akazi, reka kwiruka mu busambanyi ugenda kuzana agacumi. Saba Imana yugurure isoko mu rugo rwanyu. Amen. Twagiye tubona ibintu byinshi, tuzogenda tubashingira intaye hamwe n'umugabo wanje. Hari byinshi novuga ntari kumwe n'umugabo wanje, ariko hari byinshi navuze ngo nzovuga ndi kumwe n'umugabo wanje, kuko nzi ko hari abantu benshi bateramiye gusambura abandi. Ushobora kuvuga iki ngo wa mugore wawe yagiye ku televiziyo kugusambura, ariko noneho umugabo wanje yambwiye ngo birakwiye kugenda ukabwira abandi, kubera ko twaciye mu bintu, akabona uko nitonda, akabona uko mbyifatamo, akabona uko ndamuharira, nawe wenyine akavuga ati kumbura sinari imbere. Hari ikiganiro nakoze ngo umugore w'ubwenge n'usenga Imana, umugore w'ubwenge n'uharira, umugore w'ubwenge n'uwigira. Haleluya. Tarandiriye ijambo ry'umutwe ryari no jambo ry'uno munsi yari teramira urugo rwawe, teramira umuryango wawe, teramira abana bawe, teramira. Haleluya. Muri Kristo Yesu niho byose bironeka. Nutaba umugore usenga Imana, yubaha Imana, nibizororana. Ariko ntiwaba umugore asenga Imana, ari disponible, usohoke muri ayo magrupe y'abagore, usohoke muri ako kaborerwe, usohoke muri ibyo byose bigutwara umwanya bitagira umumaro, uzomenya kuroranya ibyo mu rugo rwawe. Igifungo kikigerageza kwinjira, uzomenya ngo kiriko kiraza. Kikigerageza kuza, uzomenya ngo kiriko kiraza kubera ko wateramye. Haleluya. Oh, uri mwiza Yesu. Reka ndabivuge, uri mwiza Yesu. Mana reka ngushime ko wampaye kukumenya, kandi Mana reka ngushimire kubwa kino kiganiro ushoboye gutuma kiba kuri uno munsi. Ndizera neza ko amajambo agiye guhindura ingo za benshi, agiye guhindura imitima ya benshi. Mana warakoze kungira icondi, nuhabwa icyubahiro. Nuko yari Madame Germaine muri cya kiganiro twiyubake maze duhanurane, turiko twiga kuri teramira urugo rwawe. Utaragira subscribe nayikore kugira ngo
abone byinshi bimuhezagira. Imana ibahezagirane nanje. Bye bye.